ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi Kanyana ndabaye ko umugabo wataringa nta kibazo ariko genda hari oje n'umugabo wanje tuba turi muri nitsiko birivuga ngo umugore n'umugabo baba babaye usanze umbonye umubonye ko ego Kanyana jewe naritahuye kubona yuko ivyo narakoze byose kuvyobara amanyanga naragerageje kubateranya ndagerageza kubavuga nabi ku mpamvu ya Vincent jewe niwe yatumye ibyo byose biba nukuri nitahuye ndabona ibyo nakoze atari byiza nanje kubasaba ikigongo nukuri ndasabye umbabarire nkuko buri umugenzi yuko twaciye muri kahise umbabarire no nukuri bwa mbere na mbere ndashimye kuba wimviye ko umaze kubona ko wakoze ikosa nukuri ndashimye je bijya no gusimagara ku makosa umuntu aba yakoze je gusa mpagarara ku rugo rwanje iyo mbonye habaye ikintu nkabona duhuje n'umugabo wanje byo umuntu aba yakoze byose vraiment ntacyo mba nitayeho ntacyo mba nta n'ibyumva biba birangiye mbonye mu gihe twaduha ariko mu gihe tuba tutarahuza mba nkibabaye ariko tumaze gusubirana mba ndumva nyine atacyo bitwaye byane n'amaze kubabarira byaraheze gusa ikindi kinangiye nuko wewe nawe ubwawe wumva ati vraiment narakoze amakosa ukabona ko wagize ikosa nukuri ndaryohewe cyane gusubira kuba dusubiye ku mu bucuti tugese kuvugana neza itabyo kuvuga ngo tufite ikintu na kimwe dupfa nukuri Kanyana je sinzi ko mbabarira birayi na Dayo ubigenda kubabarira nawe abakubabarira nkuko mwari guhura nawe akakubabarira nagiye ko adakubabarira abantu ubonye uyu ubonye birahino ubonye birahino ubonye sije twanye na Jean n'ucuvuga ukonye namwe muri umwe kusubuda agiye gusubira kubabona muri kumwe cyane gose yari yarahingwe ntasora kwijana gusaba imbabazi wenyene ibimaramare burya cyane kibi biratuma udashobora guturukira wakoshereje mu maso ngare ko yatwaza nanyo urabona yuko abitinyutse gusa rero je ndagiye cyane ku rubanza Vincent bamuciriye ndagiye cyane kuko jewe nari narababaye namwe mwarababaye mbwa nanje nari naramaze gusinzikana ku mutima ariko kugeza izi saha ndamerewe neza afisa amahoro ahubwo she sa ujye mutayere yatebeje impuzu yamusoka ambara ku rubanza yazitebeje muze mwasone ingwe yose atarazi twebwe tuzoba twajanishije tuzoba tuberewe so ari fine mutaza dusumvya kubera gasho bw'abageni mbyaraba neza mugira mutari nabo zogira ibintu bikaze cyane ngo badusumvya kubera gato abasaga ari mu magizi urubanza twe dusigare inyuma gusa ndagiyewe vraiment ndagiye ukuntu muri ko muritaho urubanza rwacu ahubwo twaganiriye cyane ndacyo bagira ko bazima ari mu byetse basagafana gahanye oya n'ukuyetana kutuzimana n'ukuri gikujewe ikigumba kiri ku mutima n'ukuri tutangurana umwaka nezero bwa bucuti bwa cyatwa dufitanye kutuzimana ni byiza babizi jewe makaka ni kambi kari yagusangana kari ariko ndaje kubarondera nta kibazo tugenda kubaza mu kintu dusange aho byamaze mu bindira kigenda abahaye akantu namwe naho kuvuga muri nawe urabyumva urakisa amakuru Vincent bwari muntu nyibivuga gahungu ikiganje Kanyana afise amahoro ijana kwijana kuvuga ko Vincent afunzwe ego burya amakosa yirwa arakora ndiko ndamuhanura ngo ahinduke aha yaguma ambwira ngo hinduka wewe utagira amafaranga none umuntu adakeneye guhinduka gamana nukumufata nyene bakamufunga erega makwino sintamwira ndahari kuri Vincent arambabaje ego namwira ndahari mugabo kuba umunyamafuti imisi yose si byiza umuntu ategerezwa guhinduka none we kikubabaje ngaho negiki aho urumva kuryohewe n'ivyo bintu go kumva
umukorege wa mama uribagiyeho ko yadufashe ibintu byinshi ari umukorege kera apana kirazira kwibagira hemwe Gloria nturinde ushavura burya Vincent yarafise amakosa menshi cyane kandi naragerageje kumuhanura iyo hinduka nka jewe ngaha none byari kugenda gute mubona bari kwirirwa baramufata ahubwo Imana ishimwe kuko umwana wanjye agiye kuronka amahoro yarankoresheje amafuti ankoresha ibintu bibi byose mugabo naritahuye jewe ubu teni fitiye amahoro mama si birambabaje cyane n'ukuri Irevre yarakoze amakosa yarakoze ibintu byinshi ariko kumva ko yagiye no mu mpimbe yashitseyo hage wari uzi ko byijana Ego Vincent bijya yakora byose wari uzi ko bishobora kwijana erega nanje iyo mbandanya ndamwishinga tuba tujana ariko ntacu hamama ngiye birambabaje cyane Vincent yari umugenzi kandi yaramuhanura byinshi cyane mbivuyemo kurumva najewe yarambwiye ndabyinjire narabyanse kubyinjiramo nabyinjiye kera ubu ndibaza mushikangiye Kanyana afise umutekano na mariage yiwe izo ari mariage imeze neza kandi n'abantu bazonezerwa ikimbabaje rero sikindi age mu mpimba na mwana afise sinzi no kuvyara ko azovyara ariko azire kibi yakoze byara nabyo naho azobyarira mu mpimba sane mba mu mpimba arabagore ni sa mama genge mu kazi kiwanje abageze aza kubona ku mugoroba Gloria genda uteke nawe numva tanga uva mfise n'ukuri kubera Vincent uri kirofa wewe reka ndabyitekera mpimba kweli Oh my God. Niyajya mucungira nze kuryama. Hello? 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 God. Hello? 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 Oh, Zeno network is on Burundi network. Who's that? Who need? Hello? Hello? Hello, namahoro. Oya ntitwabamenye twafashe iki muri bande. Oh. Vincent, ndamukiriza ngaho imfungwa aho ziri. Mumerewe gute ngaho mugasho? Ya, tumeze neza, namwe meze neza. Sha ndashima cyane gose kabisa tumeze neza gusa nyiteguro. Kandi nobona vraiment akazuba turakabona imvura yo guye turabibona. Ureko uranyumva? Ndiko ndakumva ijana kwijana kusa ndaze ahantu uri connection ko atari kirenga. Ndashima cyane kuba wemeye ko ndakuhera. Aruvuze? Allo? 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 Waruvuze ngo iki? Ati ndashima cyane ku byo wakoze nibohero tumeze neza. Ama wiyumvire yuko baba warampanye. Sije naguhanye amategeko ni yaguhanye. Ndacyafise abakozi basanzwe bankorera.
narumvise ugire mariage bro ya nizere yuko mariage yawe uzogenda neza cyane gose ego cyane gose ikimbabaje nuko kuri yo mariage ntuzoba uhari mugabo amafoto zoyabona ku ma Facebook ku ma Twitter ku ma ahantu hose atandukanye ku ma Instagram ahantu hose uzobona mariage yawe uvuze ngo mariage yanje aro uri hano atafite connection ndabizi aro ati felicitation kubera ugire mariage muganizere mariage yawe kazobaho ngezo baragiye mu mutima ya ndabona n'ubuntu urahinduka wo kwakira agakiza mariage izobaho atakabuza sawa merci beaucoup ndiko ndakumva none nizihe mpamvu zotuma mariage itaba mbwira izo mpamvu ndakumva mbwira izo mpamvu zotuma mariage itaba ama zurareka kuzuragura amamega reka ndagufa babe Oui. come on babe come on Uzuye uri kuryama kumwana ko wabusanga nawe wasinziriye. wari wasinziye Ni mwana wacu Okay. kutana kuryama itabona numva. amakuru Vincent yagize ku telefone Ntabwo telefone gute kandi ari mu gasho canke baratubesha. oya nibyo ari mugasho reka mugasho ari barashobora kuyiba abanyoro bakoresha telefone gusa datanga ahantu yo yarakwiye nimero ziwanje naco bitwaye gusa mbye maje shana rigira hinduka kwe kro ambwiye ngo bugende ngo ntibuzobaho ngo nubwo afunzwe ngo arafise abantu bakimukorera ngo azovye ngo amafiage Abantu yo bari bande ku buryo bizogenda nko kose. gusa nkuko ivyo yavuze nitwicare ngaho dushire hagati mu ginyi nkuko yabivuze ashobora gukoresha amafaranga nubwo yo bari hariya mugabyo ntacyo bitwaye Chisi nibaze ukuntu yo cyabi. ntabwo mfite ubwoba mfite imana Yo chavugana nande none ubona aho ibyo cyo bigenda gute. Chisi Be, nibaze. sinzi umuntu azokoresha kandi icyo nzi gusa nubwo azokoresha abantu igihumbi imana natwe turungikira abamarika 200 kugira batugwanire wicunga okay mwana yajyana Yajyana. Vincent aranteye ubwoba. be ntugire ubwoba sawa kabwo ngende nyene naje nduhuke njyana gusa iyi nimero ndashobora kucyonda mu block Bloke kugira ngo areke kuguma tugwaza umutima. Nge nagomba kubwira amajambo atuma tugira ubwo barabibiti. Uko tugira ubwo ariko ntaguma bihinduka. uragenda kwa mena nta kibazo ega mena ryama ni azaku ari umugabo aza kundondera uze kumubwira aze kundindira Sawa na kibazo. Nanje ngomba mbenda mesimu tuzomwana. Vincent. Meze neza ko gumutukura none wewe nawe sinzi ndetse urabaza ko amatayeri Jamafite umutima wo kwirangana kwezi. Uyu ahantu hose. Yakagana na Vincent n'abandi bagabo batandukanye. Ubu. Vincent yarirako nawe warasubiye barirako. Mbega se Jewe mbaye umaramare. Kwanza Mbaye umaramare. Achanke wambeshe. Mbega se umukobwa we banzogare kwa neza n'akavuga n'igihagararo cawe neza. Igihagararo nyoko yaririyeko. Jama je Umufuni ndamaramare. yinukira kweli. Yinukira. Uyu n'umugabo wanje uranyumva umviriza umufuni yinukira. Umufuni yinukira wamukobwa. Uzoza uragira amajambo ubwira umuntu. Uzoza urabwira amajambo ubwira kubera yabandundi ndacamba nganda gutabiye. Nico tumusazi wanje. Wewe Iwacu ariko nta bagabo tugendana ntoranta. Je ndamaramaye. Shanye umva wivu kubona urugo rwanje rwubakitse moshe. Iyo wivu kare rwari rwasambuwe na jewe.
wagendana na Vincent kubera jewe ariko basha mufuninukira n'Imana reka ntiyinukira nyene yaba yinukira nawe wari inuki nacyamaye nka tubahiro yiha nk'umuntu w'umugabo umviriza subirana nawe atari umviriza mbanze ndakubwire sheri banzirinde mbanze kwanda mwishuri aha neza urumva jaruzi kubona jewe nubatse n'umugabo wanje jaruzi yo uyu jaruzi moshera nico gituma wasazi wanyu wagicambyaro wewe uri gicanga warabuze n'ugwaye yangu nico kumusazi wanyu yo turinjira mu bintu wuti wa mukobwa ana mvugike gicamza reka mbanze ndakome reka urancitesha je wenda gagasuduro je mu buzima kareke kazogwa imbere kareke kazogwa imbere kareke shwari kumene kane umukusha nawe Kanyana karibu wacu murakoze umugabo arakomeye arakomeye n'ukuri cyane mama ndabona mwiteguriye urubanza hari akanama none gasha wibaza yuko Berahino azoza kukura ngaha atabara ko ibintu bigenda neza nukuba turahagira neza aha rero decoration ntiturahetse birashabandanya aha reka reka kwifashiriza hamwe Berahino azovuga ati kweri mama wa Kanyana yiteguriye urubanza rwe ahubwo rero nje kukubwira ejo nzoza ngaha ugahageze ndabyibona rero ngo rege nzoza ngaha kugira ngo tugumane ubwo ndasaba kubikora wenyine nta kazi wowe wokora wowe umugeni kandi uzotegerezwa kwicara Gloria azokujyanira amazi muri dushe akugororera impuzu aguhe igifreshere ufungura wicaye hamwe Berahino azoza kugutora asanga warabyibushe ufise freshere irenze ujye wumva tuzafasha oya we nakazi wokora ama Gloria genda mu cyumba cyawe uregitegure neza zijya mpuzu zose uzikure uzijyane mu cyumba cyanje hama ukorope neza n'ibibambazi byose ubyoze hama ndaguhimatera ya indi meruka kugura abari umushirako mushobora kumuryamika kuri ya matera yawe umwana yamajyamako urazi ko asoba mu gitanda ntava anukirwa n'imikoyo hama kijya cyumba umaze kugikoropa neza ucyushiramo kagapafe akunda ibindi nabyo tuzobikurikira neza maze gushika ariko twaryamana nta kimwe rigeze afise umwana Jesse namufise none oya guso ariko ukwiye kuba mushasha Berahino azogusanga uri mushasha mama urangaye gushika aho hose oya so kugaya mwana urashobora kungayisha imbere ya Kanyana kanuzi je ko ndi mukuru jewe nje mu cumba ngira isuku iramaze ndabihanagure ikigeretseho ndi matera mwana soba none gura ariko nta kimwe ntaco ndendaza kubyikorera ejo reka ndavyikorera ubwivyo nta cumba canje azotumbera jana ubizo na kwere Gloria namushasha uyisi wa mu Kanyana wirirwa urakoresha ibikorwa byo mu rugo akakubera umuboyi wo ngaha ubu n'umugore w'umuntu ubimenye neza kandi tugeretse ko n'umugeni warabonye ntakoresha umugeni wewe n'umugeni kubera ko ariza ava kwa Berahino yifuza kuza kubanga kubera yarazi ko we uri ngaha naje nyina ndi ngaha Gloria ntushavure nzobigufasha ibikorwa byose mama sinavyansi byo wambwica nje Kanyana kuri zanga sinavyanka ariko ikintu kimbabaje umwana wanje arasuba hajyane ubusa umuvyeyi nta mwana afise bwo ntacyo bitwaye basi none wowe kuguma wigumura cyane muri iyi minsi mama no ako mumatango shasha jero njewe ndi umuntu akantu kuri karajya aho rero ushaka tumushire ku matera umwana mubona ko adashobora kudakwiye kujyamo ku matera naho urandyamako ngo makoze y'imatera nshasha yibage kudotuma icumba ciwanje azoca nyine icumba aja kuryama niba azamuhanga muri sala azomara imisi Sister Kanyana wacu abani sawa karibu shaka wamubonye ko yaje asa n'umugeni nyene wabonye ko yatangiye kumuhota ubugeni uviriza rero jewe narimva kukazi
Aha, Gloria, karibu kandi eba. ubuvunye ubuvunye uzo ubuvunye Kwa muhungu wawe yakuze. Ubu ni bon yakuze bwa musore. Ni byiza. Hama Gloria. Je awubona mfise agahinda n'umubabaro. Naho naguhamagaye ngahantu kugira ngo ndabe ko hari ikintu ushobora kumfasha mu bintu ndiko ndabona imbere yanje kandi ndisiye ko ushobora kubimfasha mutu. Urabona ko Vincent ari mu mpimba kandi yaciriwe imyaka yo guherayo yose. Rero ngaha ari naciye hirya no hino ndagira nte kugira ndabe ko yovayo biranga. Rero aha naguhamagaye kugira ngo ndagusabe umfashe urugamba ngiye gutangura nta wundi mbona yoshobora kubimfashamo. Azo bukoze cyane. None wifuza ko no gufasha mu gahe buryo. Ko Vincent naje vraiment ntibindyoye kuba ari hajya hantu. Byarambabaje cyane. Aha aho nyene. Nukuri nzokora igishoboka cyose nambara amahera nambari iki ubimfashemo kandi kwanza nawe ubwawe wacu bitomboreramo kuko ndazi ko ari ikintu wagerageje mu buzima kiranga. Warashatse ko Vincent akubera umugabo mu bana hamwe byoshika ukamfasha akavayo. Nukuri nzokora uko nshoboye kose kandi azotegeza kugutwara umfashe kugira dushobore gukina imitwe ashobore kuvayo. Vya vrai? Yego cyane. Urumva ko ico no gufasha cyose wo mpuza na Vincent akumva ko ndamukunda by'ukuri. Cyane gose. Nta kibazo ngitari kugufasha. Urabinyemereye Glory? Ndabikwemereye. Wow. Urakoze cyane kora. Erega burya nanje sinezerewe cyane kubona umwana mwareze abayeho nk'umukozi agomba gire mariage kandi umuntu yora gufasha kukumesera kugukorera kira kintu cyose ariko uyu munsi nawe ni usigaye bikora usigaye ugenda kumusega. Vincent burya rero yari yahindutse ndashima naho ari kigaba amatongo yose yaragiye kuyaburanya yo mu marambya barayagarura. Uyu munsi mbayeho neza tubayeho neza twe na mutoyi wanje. Umva rero ngaho ikintu kihari ngomba kwanza ndakubaza baguhaye service yihe kuri mariage. Service bampaye niyo mu gikoni. Ni uzoteka? Urakoze mana. Sha inywa wongera unywe ibindi tuzobivugana. Zira filme bifatanije hamwe na Rukundo TV tugiye kuzanira bino bikurikira. Ushaka amasanamu asa neza ufise imanza zitandukanye ya mariage dote n'izindi manza Film, documentaire na clip. Sivyo gusa turakotesha amakamera meza cyane afise amasanamu meza cyane. Ushaka amasanamu ameze neza kuburyo uyabonye uca wumva wifuje gusubirayo nyarukira muri Rukundo TV. Kandi turakotesha n'amatara aguha umuco mwiza cyane n'amatrepie tutayibagiye. Kabijya rero kuri abandi mwese mama mifuza imipira ya Rukundo TV ubu mugiye kwironka byoroshye. Ushaka umupira wa Rukundo TV rabi nimero ngaho hepfo uzocugushikira byoroshye. Nabashaka kugendana n'abakinyi ba Rukundo TV nk'abava mu mahanga atandukanye. Rukundo TV irahari kandi ifise abakinyi beza cyane no mu mamanza abakora amadote ama mariage eka n'ibiteremo bitandukanye mukeneye ababatwenza Rukundo TV irahari. Hano mukazodusanga muri Blessing Market.